Françoise, kazi dukora n'akakisombe, tukaba dutuye mu Kamesa ariko amavuko ni muri Musaga, aho tuba muri Kamesa ko niho badushimye niho twubatse urugo. Umugabo wanje usanzwe ibikorwa yaravyemera ariko nitukiri kumwe bivanye n'urupfu ko Imana asubiye kuvyayo, ariko n'ikigihe ntacyo vyangize. Ubuzima bwarabananje ko narizanzwe n'umuntu akora kunda urugo, kunda gukorera urugo n'umuryango. Byaratworoheye cyane kuko ni kazi twari dusanzwe dukora, ibyatuciye intege kandi n'ivyari byoroshe. Twari mu gihe kitoroshe, nabo bana bari bato cyane. Nk'uwo se yasize ku ngo yarafise umwaka n'inusu, ubundi yarafise imyaka 8 musaza wabo, undi yarafise imyaka 4-5, ariko ndabibamwo umwaka kazi nyene sinaciye hirya no hino ngo nje gusenya urwanje, siko byagenze. Nagiye mbona intumbero karizi n'uyu munsi udashoboye kubandanya, zaranteye iteka arigararangiza. N'abandi ndashima bageze mu 9 bandi mu 8. Akarusho karahari kimbura kimazi, tubona zimwe usanga zegamiye ibarabara, usanga ari ntakare. Ahubwo tunabonye turabahanura, udukundiye arumva impanuro, utudaragurije turamureka. Nuko nkabo nizambura kimazi twavuga, abo baca umugani ngo uri kure ntavuna imbwa. Rero imbwa uyivuna uri hafi, ikuvuga yuko abona yuko aricyo kizomuteza imbere mu bana biwe, mu rugo rwiwe, ndetse n'ibikorwa byinshi hirya no hino byo kwiyungunganya, dushiramwe duto tugenda turakora aho tugeze ndetse n'aho tubaye, usanga turiteje imbere. Bikugoye ukavuga uti reka ngende bampe uduhera dukeya harya ngende mvyura umutahe, cyangwa umwana yabuze ayishure bamwirukanye, gutyo igihe cy'amakayiki ibintu bikagenda neza. Rero nk'abo twabanura yuko bakwijukira ibikorwa by'iterambere by'ingo, kuko kwirirwa arasokoza ingohe naco bimuha sinzi n'ibindi. Urumva nk'abo mbura kimazi n'abasi b'iterambere ry'urugo rwabo n'abasi b'iterambere ry'umuryango wabo. Akamonotera abagabo ari babashinga ntahe, nuko mushinga ntahe nk'uyo atiyumvira ivyo, nawe nyene n'umwasi w'iterambere ry'umuryango we, n'umwasi w'iterambere ry'urugo rwiwe, kuko nakarusha zoro bazokwamana umuruho, bazokwamana ubukene, nabo bazobuzibirira kuko ntibaja guhunja ngo barabe kugira aho baca, kugira bugarire bwabo kene utuma baryana. Azocamo umuntu yigira hirya arenze irembo, je nabonye aho bimeze neza, nanamanya yitwa bimeze neza nawe yabirondeye. Kaja gusamburiza abandi, aza kuri ivyo ataruhiye. No mu bagore birahari barya imifuko batakoreye batazibazanaye. Nk'abo rero twobahanura iterambere ibikorwa ubwo butunzi bwiwe. Nitwa Irankunda Joel, twamvuka muri komine Nyabiraba ku mutumba wa Rara. Nkaba nubatse ndafise abana 2. Ego muri ibyo ibintu bijanye no kubabuza gukora imigambi y'iterambere, hariho ibikorwa bimwe byo mu rugo usanga bagenda kubabanira abagabo babo, bakabobrija gukora ibikorwa byo mu rugo cyane, ivy'iterambere byo kuza kuvuga ngo kuronderera hanze kugira ngo nabo bagire ico bafasha mu muryango, bamwe bakabangira. Mu bisanzwe iyo umudame ari gukora uramureka agakora, kuko ivyo ari kararondera ziba ari inyungu z'igihugu ni hamwe n'inyungu z'umuryango. Vyiza umuntu yomureka agakora, kagenda akora akazi k'igifundi, hari aho maze kugenda tugakorana n'abandi bantu baba mama bagakora. Ni vyiza kandi biranezera iyo turiko dukorera hamwe nabo nyene. Kuri ico nohanura abantu baba papa bamwe nuko bo kwifata bakareka abadame babo kuza kurondera icyo bafashisha umuryango, kuko nabo nyene barafise intererano bategezwa gutanga mu muryango wabo kandi no ku gihugu bikagira akamaro kanini. Je nitwa Irakoze Nesinoria, nkaba mvuka imuyinga, mugo nubace ni mu Kanyosha muri Busoro. Ndi umuvanderi w'ivyema, cyaranyorohereza nyene ngiye kudandaza nkaronka n'akanyungu na gakeya, kuko
cangaburira abana nawe agashikirwa urumva ntiyoreka ntiyocambuza barimwo arakora ibindi nawe nyene umutagisivero barimwo arakora akazi k'abatagisivero sinobahanura ngo babicarike muhira ahubwo nobahanura nabo barondere kugira nabo barondere kugira umugabo yabuze umugore nawe asume bafashanye umva mu rugo byose ni gufashanya kuko umwana ariga neza kubera nta kayabura nta karamu abura nta niforome abura cyangwa ngo umwana ngo agende ku ishuri ngo agiye atariye araronka akayi ko mu gatondo saa sita akarya urumva no mu ijoro akarya je nitwa Sigwiga Natuma ndubatse je nsanzwe mba mu Gatumba muri komine Mutimbutse mu kazi ka misi yose jewe ndi umurimo umukenyezi mu ruhara rw'iterambere ni kirumara kuko umukenyezi abakenyezi ba kera nibo baguma muhira ariko abubu baramaze gutera imbere kuko abubu usanga baja no mu bintu by'amashirahamwe ugasanga arafashije mu rugo jewe umukenyezi w'iwanje hariho ishirahamwe yagiyemwo ishirahamwe baziganya bakongera bakagurana n'amahera ayo mahera iyo yazanye arafasha mu rugo nk'umwana yabuze amahera y'ishure je nayabuze akayatanga hari igihe nshobora kuja kurondera nka buri rasiyo nawe akaca atanga ayo mahera agasuma uwo munsi tugafungura n'abana kurya umukenyezi nawe arashoboye nta gikorwa na kimwe umukenyezi atarekuriye gukora keretse gusa ariwe yikumiriye n'ahandi hoho akazi kose abakenyezi baragashoboye bivana n'ukuntu tuba twabivuganye agiye atambariye sinomwemerera nobanza kumubaza ako kazi agiyemwo akariko nkabanza nkamenya inyungu azozana n'ahandi hoho urumva umukenyezi yiyadukije akagenda kuyerera ijoro yigenza ijoro ngo agiye ku kazi utabona icyo ariko arakurayo nawe tuwovyemera umuntu w'umushinga ntawe jewe akamunotera abagabo batarajijuka bakibuza ko abagore baja mu bikorwa by'iterambere bova ibuzimu bakaja ibuntu kuko ubu iki gihe tugezemwo si kimwe ca kera oya ubu abakenyezi bose barahagurutse